Uburundi ni kimwe mu bihugu biri ku mugabane wa Afrika bifise abantu basenga benshi. Ni bake bemanga ko batemera Imana. Hano mu gisagara ca Bujumbura harangwa amasengero menshi, imisigiti myinshi ndetse n'ivyumba vy'amasengesho. Hari mbere n'abaja gusengera ku misozi miremire kugira bagere ikirenge mu ca Yesu. Hambavu yuko amasengero afasha mu kuruhura abananiwe n'abaremerewe no kuremesha abihebuye, amasengero araterera cane mw'iterambere ry'igihugu. Aho twovuga nko mu bisata vy'indero, amagara y'abantu, ingenzi, uburimyi n'ubworozi n'ibindi. Ariko ni kuki tuguma dukenye kandi dusenga? Jimbere yaregereye umuhinga ry'igihugu, umyigisha muri kaminuza y'ivy'uburongozi bita International Leadership University, yakoze icigwa ku ruhara rw'amashengero mw'iterambere mu Burundi. Mbega amashengero aterera iki mw'iterambere ry'igihugu? Nkuko tuvyiganirwa na ry'igihugu, amashengero menshi arigisha ico twokwita ubutumwa bufasha umutima, bugafasha n'umubiri. Aho twovuga nko mu gisata c'inyigisho, aho amashengero nka yose afise ibigo vy'amashure twokwita sous convention, aho inyuma yo kwigisha habaho no gutanga ubuzi, mbere ivyo bigo bikanaronswa n'imfashanyo. Amashengero aritaho kandi ibijanye n'amagara y'abantu, aho yubaka amavuriro kubw'iterambere ry'umwene gihugu. Aho twovuga cane nk'uruhara rw'amashengero mu kubaka inzu z'uburiro, iz'uburaro, amazu y'imanza, ububare, aho ivyo vyose biza gufasha mu iterambere ry'igihugu. Uwo muhinga bandanya asigura ko abihebeye Imana batunganya inyigisho z'ubuhinga, aho hatangwa amaformation yo kwigisha imigambi yoteza imbere umwene gihugu kandi akanoronswa n'ibikoresho bimufasha mu kwiteza imbere. Amashengero araterera kandi mu gisata co gutsimbataza amahoro, arico education à la paix, hamwe n'igisata c'imibano myiza, arico social, gifasha ingo n'imiryango. Ni kuki dusenga cane ariko ubukene bukaguma bwiyongera? Umuhinga yatwiganiye ko abantu benshi baguma basenga ariko ibikorwa bikaba biki, bakaguma biruka mu vy'ishengero. Kubwiwe hasabwa uguhimiriza gukwiye abakristu kugira ngo ntibishige gusenga gusa ariko bakore. Kubwiwe ati nidufatire kuri rya jambo Paulo yavuga ati udakora ntakarye, kuko mu gihe Yesu ataragaruka turakeneye gufungura, kwambara ndetse n'ibindi. Mbega nibihe bintu vyokorwa kugira igihugu cacu kive mu bihugu bikenye ku isi? Ivyo kugwa ni vyinshi kuko umwe wese arafise uruhara n'intererano yotanga kugira ngo igihugu cacu kive mu bihugu bikenye, aho umuntu wese yokora ico ajejwe kandi akagikora neza. Ariko ingorane ica yibonekeza n'abarundi baca bagenda hanze y'igihugu bakaja gufasha ibindi bihugu, ugasanga Uburundi nta bahinga bugifise bafasha mw'iterambere. Uwo muhinga yerekana ko hokongerezwa inyigisho zo gukundisha igihugu kuko ubwo si uruhara rw'umuntu umwe. Umukozi wese agakora neza ataravye yuko bariko baramucunga, ariko n'umukoresha nawe akagira uruhara mu gutanga agashiro kabute gakwiye ku mukozi, kuko uja gusanga abo tuma igihugu kiva ku rutonde rw'ibihugu bikenye baca bagenda ahandi kurondera umushahara wo bateza imbere. Muri iyo ntumbero nyene tukaburiramwo vyose tukaguma dukenye. Hobaho kandi ukugwanya igiturire kuko kiri mu bintu bisubiza inyuma igihugu bigatuma kidatera imbere. Reka dusozere tubabwira ko ijambo ry'Imana ritubwira ko ukwizera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye. Bagenzi tuze turasenga ariko kandi dukore. Ry'igihugu nawe atera kama abakristu ko iterambere ry'igihugu ritazova mu muntu umwe gusa, ariko ko aruhara rwa twese, aho avuga ko boreka kuguma bisonzesha gusa kandi basanzwe bashonje, ariko bakore kuko ata muntu n'umwe yateye imbere adakoze. Ugusenga vyonyene bitazotuma batera imbere.